papa wacu, we love you daddy, twese hamwe, we love you daddy, twese hamwe, we love you daddy. Isaac TV. Ubutumwa dufise twa abarundi n'abantu bose bumva ikirundi. Uyu munsi mukuru wa bonane ikimwe cyonyene nakaryo duhawe kandi ko kugaragaza Yesu Kristo kwisi. Ico numva novuga nico nigishije mwijoro aho navuze ni Yesu abonye Natanayeli aravuga ngo uyu ni umwisirayeli w'ukuri. Ijambo ry'Imana riremeza yuko ari abantu akabaho n'abantu b'ukuri, ari abisirayeli akabaho n'abisirayeli b'ukuri. Ico no kwifuriza abantu nuko abakristo babe abakristo b'ukuri, abarundi tube abarundi b'ukuri. Ku mukristo kuba umukristo w'ukuri nukugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ku murundi kuba umurundi w'ukuri nukubera inyungu igihugu cy'u Burundi. Mbere n'umunyamahanga kuba uw'ukuri mu gihugu ciwe ni nyungu, kuko bituma ashobora gukora ibikwiye gukogwa. Kuri jewe message ni imwe, tube abukuri. Ni umukinyi wa football atabaye umukinyi wa football w'ukuri acatangura gukora amatushe, acaba ngo umubasketteur. Igituma ubuzima bw'abantu benshi butariko burafata umurongo ni kubera ko iyo turi mu bintu kenshi abantu nidukunda kuraba ko twobibamo mukuri. Nahisemo kuba umuvugishwa, ndabigendera, ndabigira ubuzima nshika w'ukuri. Umupastor abaye umupastor w'ukuri, umuvuga butuma ka umuvuga butuma w'ukuri, umukristo ka umukristo w'ukuri, umumama ka umumama w'ukuri, umupapa ka umupapa w'ukuri. Isi yocicika ikibanza ciza. Igituma isi imeze uko imeze nuko abantu banse kuba abukuri. Je ubutuma no tanga twemere muri no mwaka tuba bukuri. Abagore muba abagore bukuri, abagabo muba abagabo bukuri, apana baca ku ruhande, abakobwa muba abakobwa bukuri, apana abakobwa babama uramukobwa ari kugasanga ivyo ukora biruta ivy'abamama. Abasore tuba basore bukuri, abana tuba bana bukuri ku bavyeyi, umuntu wese mu kibanza ciwe. Ubwo nibwo butumwa bwanje muri no mwaka. Ndatahura cyane ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo nimwagira ivyiza nimubikore ku mugaragaro aho abantu bababona, ngo kuko iyo babikoze gutyo data abamaze kuba impera yabo. Iryo ni jambo, ariko abantu nibatahura imvugo ya Yesu. Yesu yabibwiye abafarisayo avuga ngo ababikora n'ubujyajya. Ikibazo si kubera ko babibona, ikibazo n'ubujyajya. Iyo abantu iyo ukoze ikintu bakubone kugira ngo we wamamare, muri cyo gihe nta nkomeze. Ariko iyo ugikoze mu vyumviro ugomba ko Yesu yamamara, birumvikana ko ari inyungu. Ico ni cyambere. Icakabiri, igikogwa kinini biragoye ko giceceka. Nico gituma Yesu atapfiriye mu cyumba. Yesu niwe wa mbere yagize iciza ca mbere. Kubera iki yapfiriye ku musaraba? Kubera iki atapfiriye mu cyumba? Ni kubera ko igikogwa ciwe cyari gifise insiguro mu kumenyekana. Kino gikogwa gifise insiguro mu kuboneka kwacu, kugira ngo umuntu wese amenye nidukeneye imfashanyo y'umuzungu kugira ngo dufashe bene wacu. Umwe wese ashoboye nahagera yarashoboye kugira icyo akora. Inyishu ni imwe, ni communication. Twese tugira icyo dukora. Ikindi nakaryo kwigisha abantu unezereje abandi. Umwaka urangira unezerwa. Mu mwaka weze twarabikoze. Ndemeza ko Imana yangaburiye kubera abantu twasangiye mu nango y'umwaka. Imana yarampezagiye kubera abantu twasangiye mu nango y'umwaka. Nk'umwigisha rero sino kwigisha abantu ngo bakora ivyiza ntariko ndabikora. Rimwe na rimwe jewe nk'umu homme public arabwa n'abantu benshi, ni vyiza ko ivyo nigisha ndabishira mu ngiro, maze abo nigishije bagende bashire mu ngiro ivyo nigishije. Iyo niyo siguro yo gusangira n'abantu benshi. Birazwi ko kiretse ko ndumurongozi wa rino shengero ndongoye ico bita Prophet of Jesus Foundation. Iyo Prophet of Jesus Foundation ifise ibintu vyinshi cyane, ifise imigambi myinshi. Niyo mwumva dukora amasandale n'ibindi bikogwa tugerageza gukora. Ariko kandi uburyo bwinjira muri yo societe ni burabana bwinshi. Gusa jewe nakuze ndi imfuvyi, bisigura ngo mu mafaranga yose nkorako jewe negerezwa kwiyumvira abandi batishoboye. Nta muzungu numwe, nta mfashanyo nimwe. Bino bikogwa ni bikogwa nkora by'urukundo. Nibuka ko ejo mu gutanga uburyo kugira ngo abantu bafungure harageze ahantu ndemegwa. Ariko igikogwa cy'ubwitanze kimatana no kwiheba. Ni igikogwa cyo kwiyebera abandi, nkuko Yesu inkomezi yakoresheje mu gukiza zariziwe. Naco gituma natwe mu nkomeza dua dutegerezwa kugaragaza kubera inyungu abandi. Bisigura ngo wabonye
Ubisanzwe mu isi imwe mu ibintu birakoreka, utegerezwa kuba maso ukajyana n'ibihe ugezeko. Imana ubwayo yaremye kuwa mbere kuwa kabiri, sigura ngo igitigiri Imana iracemera. Tuinjiye mu mwaka wa 2023, vyambereye vyiza yuko muri uyu mwaka nambika 2023, umwaka ukurikira bazoba 2024, bisigura ngo n'imyaka mu mwaka wa 2070 bazoba 70. Harimo ubwenge bw'Imana ngaho, kuko uko Imana izokonera kwambika benshi izocima kuramba kugira ngo no mu mwaka wa 2021 nambika 100. Bino bikogwa nibisaba amamiliyoni. Hari ahantu bita mu Kideure mu Kibenga niyo natanguriye. Jewe nari mfise 10,000, ngenda mu isoko muri ville ico gihe, ndangura vya birato bisigara hasi vya 500 ngenda kuvyambika abana. Iyo utanguye Imana irabandanirizako. Saba gusa mubona birazwi ko mfise abana ndihira amashuri ya universite, ari abana ndihira amashuri asanzwe. Iki kintu ni kintu cy'umutima, bisigura ngo umuntu ashoboye kubura stock ariko nashobora kubura isorori. Burya mu miryango yacu twese ari igihe dufungura tugasigaza n'imfungurwa tukazisesa hasi, ariko wibuke ariyo inda twozisesamo ikadushimira kandi ikadusengera. Icyo notumira ko abantu ni kimwe, umwe wese akore ahageza. Iki gikorwa naco cyo gufelicita abana babaye abambere kiroroshe cyane. Aba bana mubona nta kindi basaba kubereka gusa ko ubitayeho. Umuntu wese arashobora kugura ikaramu ya500 akabwira umwana wabaye wa mbere felicitation, biramusunika uwo mwana. Imana ibonye umutima izozana ibikurikira. Ni nk'umuferegi, iyo abonese agaferegi gato, iyo amazi aje ahera guca kuri ako gaferegi afuma akagura, ariko amazi aronga inzira. Nitwaba amaso tugakora, Imana izotwagurira dukorere benshi. Ugize umutima, Imana nayo izozana uburyo. Isaac TV. Oh.